uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anjuru. Aho rero umukuru w'igihugu anyumve, umutwara umugambwe anyumve, urukiza urupfu rw'Uburundi ruminwe yabo. Mubizi imyaka 5 irarangiye, umukuru w'igihugu amaze ku imyaka 5 irangiye, umukuru w'igihugu ahari ari wahari arongoye Burundi. Hama twegere twarigeze kugira agatabo twanditse tuti none byogenda gute kugira igihugu ishobore kuzakira genda kicishira imbere. Mwarabonye ifoto yako, kandi araciye imisi nabo nyene twarakamurungiki. Urumva mugabo rero twe uko umwaka utashe kuba turatuti mbega ibintu biriko bija mu ngiro gute. Ubwa mbere rero muribuka ko igihe yaza hariho ibintu bibiri bikomeye byavuga ati umufuko wose uronka amafaranga, umwe wose uronka icyo ufungura. Mu bisanzwe kwari kurwanya ubukene no guteza imbere igihugu mu by'ubutunzi, kandi nizo ngorane zari zihanze cyane cyane abarundi. Ubu rero cyatuvuga tuti mbega none ubu byifashe gute ku bice gihe mu 2020 gushika uno munsi. Twebwe rero nk'abahinga rero bakurikirana ibintu hafi, dukoresha kujya kwibirete y'umunyeshuri, tuja muri kuru ati mu biharuro ufisa ngahe, shimi ufisa ngahe, geography ufisa ngahe. Tuja muri bya bindi by'ibisho ngo ni hibi oya, agirikiriti igifaransa cyo gita ufisa ngahe. Urumva rero twe nawe dongo ntamfatira ku bintu nka 10 mbe byegera 10 mba ndayifashe nk'amakuru, nk'umuntu afise amakuru 10 ugira urabe amanota yarose bwo. Donc ikintu cyambere ubanza gucura muri butunzi ngene byagenze n'ibiciro, inflation. Yo niyo indicateur ya mbere, niyo niyo indicateur ya mbere. Urumva ico gihe yari hagati y'8% na 10%, donc hagati ya 8 na 10%. Sibyo iyo ni inflation yo mu 2020. Ubu ni 40%. Urumva ho ico cigwa si sawa. Reserve de change, amahera ari mu bubiko bw'igihugu y'amadovize yari ukwezi n'igice, niho byatuma ukwezi n'igice tubishora kuba amezi 2 gutyo. Ubu turi kundwi zibiri, ico cigwa urumva si sawa. Todo change yagiye ifaranga ryagira itagaciro cyane, ngira ngo tagaciro byarabaye nka hafi incura 220 kwijana. Nico ni sawa, si sawa. Ibijanye n'ibitoro byagomye bibura gusumba, ico n'ikindi cigwa. Ubugira gatanu andetema amadeni yari hafi 40% y'umwimbo mu gihugu, ubu ni hafi 60%, 50 n'ibindi hafi 60. Amashira hamwe ya leta nka za sosumu zabona ateri n'izindi atera gira ibibazo gusumba, na Brarudi ryari shira hamwe tuzi ko rikomeye ra ibibazo rigezemwo bitagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire iki ko twari tubimenyereye. Uwo muntu arifuza ka Amstel yahoranywa akaryoshe kakaba umugani, ukaza ugakura no hanze kuma kagiye muri Kongo bagashaza kukarangura muri Kongo kakagaruka. Yoni ibindi ku ibijanye no gusubira nk'amabarabara yarahari ari karasaza ikibazo. Investissement ibihugu bija mu bintu byo kugwiza umwimbo, niyo habaye revision budgetaire usanga bitera bigabanuka amahera jamo. Abafasha Burundi najya bafashisha Burundi nayo mu bijanye n'amaprojet atera agabanuka. Muri
muri bya bisata bishobora gutuma umwimbo ugwira. Uburimyi n'ubworozi uravye ibiciro by'ibiribwa bice bikwereka umwimbo uri mu gihugu. Umwavu umuntu ashobora gutangwa kuri umwavu mu kwicenda akawuronka ukarinda ashika n'ubatarawuronka. Mugama hera yagiye muri subvention y'umwavu angana gutya. Ubutare turyamanya gahiye ntiturabona ico buri ko burinjiriza igihugu n'amahera buvamo umenye yaciye. Barukera rugendo tourisme ingenzi zigendera Burundi n'ubu turi nyuma. Ikawa no gushoka hanze biragorana nanke yabaye no gushoka hanze biragorana. Ikawa ugasanga ngo cyo gupoma ikawa kuzana umwavu wayo nibiki wapi ibintu byabakera kugira umwimbi w'ikawa wiyongera. Bijanye na todo croissance uvuze ati vision 2040 kugira ijya ntumbero tuyishikiye umwimbo wo kuyongera 15%, 15% abahinga muga turacari kuri gatatu gashobora kungana gashobora kuba n'ingene abantu biyongera mu gihugu bishobora gutuma n'uwo mwimbo utashobora kuboneka. Iby'abakenere todo profete ho urumva ibico bimaze kwiyongera n'ibiki ico gihe hari munsi ya 70% gato uri hafi 75% abarundi Kenya. Ugiye nkaya byo kugwanya ibiturire by'intwari ibereye bimwe bya déclaration de bien byarabaye umugani. Conflit d'intérêt muri administration iguma no kuvuga bya bindi abadministratif ari badandaza bakora ibintu byose byamaze gucangana ukabura leta hiri ibyo kudahana. Ugiye muri sociale bijanye na sociale ibi bya nk'ibi by'amaretraite bakozi ba leta urabona ingene byabaye ingorane umugani birabo bamwe bagenda gihuti babemerera ibi ikibazo. Agashomeri mu gwaruka urabona ugwaruka ubunyi ruva mu gihugu wiruka ruja hanze kuri les opportunités d'affaires. Amagara y'abantu uraje ibyo by'abaganga ingene bagenda hanze bagera gutebabura imiti kuzimba kw'imiti amaserivisi yo kwa muganga iby'indero ni education ufatira kuri formation scientifique isubira inyuma. Ikindi kiriko kirabaza rero jewe ndiko ndabako kirasubira inyuma ni instrumentalisation de la jeunesse muri politique gusa kije rero gusongera isibe ikintu tugiye bikiramari. Haro formation scientifique usanga nivo y'abana higeze twese turabibona hajemo instrumentalisation politique nayo ibi byuka abana batamwiza muri politique mu migambwe muki nukuri basha bayi kundiro y'ugwaruka na moralité gukora no kugira les valeurs basha aho vraiment ubu ho wawango nkagira sipero kubida ama service militaire obligatoire urumva aho vraiment jewe turiko dutaka aho barahagabira kuko ugwaruka arashobora gusubira inyuma. Jewe rero ngene novuga nyishu ibyo muri politique siniwe ndabigana ko ndabivuga ndiko ndabivuga muri solution ko twe mu by'ubutunzi politique tuyivuga ingene influence by'ubutunzi litwinjira ngo politique tuvuga ni gute politique iri kirononera by'ubutunzi comme facteur niko twe tuyaborda. Okay, inyishu twe tubona ni ifatira ku bintu bitanu ndare bitandatu. Bwa mbere ni conscience ya leta n'umugambo uri ku butegetsi. Conscience ni banyumve aho bari
bamenye ko kuri no ku bintu byifashe urukiza rw'u Burundi urupfu rw'u Burundi ruri mu minwe yabo aho uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anjuru. Aho rero umukuru w'igihugu anyumve, umutwara umugambwe anyumve, urukiza urupfu rw'u Burundi mu minwe yabo. Ingene bazovyifatamwo Imana kandi izoyibabaza. 2 nuko kwaccepte ko ibintu biriko bitameze neza. Imvugo bintu ni sawa, turi muntu uze kuyeyembereza ko abantu ariko baramerwa nayo bagira iki, ijya mvugo ya politike irakwiye d'abord namo no guhagarara ubu. Ibintu ko biri, ibintu ntivyifashe neza mpeje kubidekriva mu by'ubutunzi ni iki. Aho rero bavyumve. Uko utamaze utemeye kugwaye none uzokira gute? Vya bindi amajwi turafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika. Kugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro vy'abandi ande oro di systeme nibishoboka. Bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo bonyene ntibikunda. Cyo gatatu je ndababwiye. Cakane nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambamyi. Ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoyi kimeze uko. Tureke kurota. Ibibazo by'amadovize ngene ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko ntiturote ngo vision oya reka oya tureke kurota. Nibyo kunda. Nibyo kunda. Hariho resilience ibibazo bita urgent. Izo pilier rero nizi ikurikira bice bigira pilier inkingi. Ya mbere réforme macroéconomique. Ico kirangora gusigura mu Kirundi. Mugabo mba ndakibona mugabo mu Kirundi kikangora nukuvuga amahinduka mu by'ingene ubutunzi bwifashe, ibi by'amadovize ngene bikora, amakora atozwa gute, politique monétaire yo muri BRB imeze gute. Ibyo kenshi ni ibintu bivugwa mu bahinga mugabo umuntu aca byumva. Kumva yuko dualité des échanges kingana gutya, iby'amakora bikimeze uku sinzwe no bisigura. Iyi politique y'amafaranga ituma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro ikimeze uku. Ndabe akaroro muri politique macroéconomique nuko kuntu par exemple wagura ama dépenses ukadepense kuvyumva ugacubona yuko umengo umukura amahera muri BRB ngo finance development atacafatiye ku gafata ko ari nka moye gufinance igihugu. Ura masse monétaire explose. Watubira bijya masse monétaire M1 explose. Bayita agregat M1. Iki explose. Kandi ugiye ukara mu mashifre uko masse monétaire yongera biri ampare na inflation mu Burundi. Kuko abantu bari kugwiza umwimbu bavuga ati oya okay nimba yabuze duhe muri BRB duhe ubutundi nushobora gufatira ku mafaranga atacafatiye ko avuye yakozwe yinjiye mu gihugu canke byo gutoza amakuru ugasanga abagwiza turunga amakori nagasakisa kintu biriko biragaragazwa ugasanga ahubwo hagutuma bakora bisubiye inyuma. Ikindi ni environnement des affaires, liberté économique, abantu bakore ibintu byo kabanye politique aca bivanga mu gukora environnement des affaires bwira secteur privé kore
mugabo usanga ari bo baje imbere nitwe turabadandaza turibi amategeko ntakurikizwe kukingirwa n'ubutungane liberté économique harajamwo n'umugambwe kugira uronke isoko kugira ugira iki ibintu nyene vy'akajagari kabisa rero nk'amadovize akaronka bakayabandi bakayabura concurrence déloyale bage bakaronka za exoneration abandi ntibazironke bamwe bakaronka impusha zo gukora abandi bakazibura nturi muri ibi kotizaya kotizibi udakotijibi ntituri kumwe wamugwiza atungawe genda abagwiza atunga bo hanze bashikira bagasanga nyene ibintu byifashe muri macroeconomie icakana yindi nkingi ni coopération internationale naho nyene babimenye kutaja muri coopération internationale ngudafasha zimobilize zinjire ari multilateral z'amabanki mondial amabada basaba amareforme kugira igihugu kironke shakura ibindi bihugu byo muri akarira amahera biro nka banki mondial y'abihugu amahera ashira muri RDC RDC nitwa kuri mu ngwano mukara amahera barungika muri RDC amahera banki mondial ishira muri Tanzania amahera banki mondial ishira mu Buganda mu Rwanda ugashura ayaza mu Burundi umurundi ukuni igihugu cawe ukora n'amosozi pourquoi kubiriki abandi bari kwaro muri coopération amahera arindiri wabo natwe mu gashatsa kudutekera ngo ikingo turi kwije turagize gute nakyo cyangwa amadovize kikazigirwa kituma gisubira inyuma kusanga muri yanviro atiko turakora nkane ko ndavuga byanviro no mama kure kuri cyangwa byafere cyangwa niki nk'ibyo kuvuga ngo n'amadovize ngo ya ONG ngo nibiki ngo yari amabanki commercial ngo nasubire muri BRB gouvernance rite contre la corruption ibiturire na gouvernance ibi byo tubivuga mwishaka ejo none ibi bitakorewe ko igihugu covaho kiri yo yindi nkingi ikomeye ni ya senisema equation nkiyite contre la corruption ngo ibiciro wewe nyimba n'inzo nzo kuzosanga kuva kuri nde muzitanteri kuri nde bose bari mu kodarazi byo nyene ba chef de quartier bose bari ko badandaza ibyo nyene ariko banigana ni bya bitu umuntu ariko akoresha son pouvoir public mu kugira sita abandi kamitini assainissement et cohésion sociale assainissement politique kugerageza yuko to abarundi batama mu njyane bategwa n'amatora cyangwa bategwa n'ibindi injya maze aho zadushikanye impunzi hanze iki guterana imiragwe cohésion sociale so kuvuga ngo abantu bose ngo bacitse ngo bari mu mugambo ngo uri ku butegetsi oya isi yo cohésion no kuba abantu bindi ko mu butandukane bwabo bagiye hamwe barabona ikiri essentiel iterambere ry'igihugu ntinda kubashira ngo ni muze ngo tuje mu mugambo umwoya n'ubundi bagiye baje mu mugambo watawujamwe n'intugu tabatera nayo bose baterana intugu tani n'ubundi namakura canka aja mu mugambo nta giba gihindutse yabeme dekura mu mugambwe zijamwe